kivi c'Uburundi. FBTV, FBTV, FBTV. Fondation Femino Jaba ihuriro ry'abarundi ba mu mihingo itandukanye y'isi baba hirya no. Ibirori byo gusozera umugambi wiswe Miss Inakaranga, gutanga ubushimwe bw'umugambi tubashimire bakiriho, hamwe no gushikiriza igitabo cyanditswe na Felicien Minani Nsengiyumva byatunganijwe na Fondation Femino Jaba kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 19 mu Kakaro umwaka wa 2024 hano mu gisagara ca Bujumbura. Urongoye akaba ari nawe yatanguje iyo Fondation Femino Jaba Minani Nsengiyumva Felicien, mwijambo ryiwe yarashikirije ibice bikuru bigize igitabo yanditse yise Les affres de l'exil au service de ma nation, amagogwa yo mu buhungiro yabereye umugisha igihugu canyibarutse. Ngo ico gitabo kivuga ahanini ubuzima bwiwe yaciyemwo mu buhungiro, abamufashije, ivy'igihugu hamwe n'ibindi. Muri make muri ico gitabo ubuzima bwanje nkiri muto nagenda kura hanyuma naja mu buzima bundi bwo guhunga igihugu, hanyuma maze gushika hanze mu mahanga. Nubwo nari mu buzima bugoye nagumanije ivyizigiro igihe kimwe nzotaha, kandi nari ivyizigiro yuko umuntu ahari hose ashobora kuba umugisha mu gihugu ciwe atakibamwo naho ababaye. Umufasoni wiwe n'abagenzi biwe bamaze gusoma ico gitabo baramukeje, kaba nkako ngo cabaye igikorwa kitoroshe, ariko ngo kirimwo ubutunzi budasanzwe, kuko cerekana cyane ko naho umuntu yoca mu bikomeye akwiye kugumana ivyizigiro. Kukironka n'amafaranga 100 by'amarundi. Minani Nsengiyumva Felicien yaragarutse kandi ku mugambi Miss Inakaranga, aho yamenyesheje ko uwo mugambi watanguye mu mwaka wa 2018, ngo none arashima ko washitse kwihangiro yari yifuje. Nakare ko yifuza ko hoba umwana w'umutwa yozoba Miss Burundi. Ati none irabire mu mwaka wa 2020 umutwakazi niwe yabaye Miss Kayanza. Miss Populaire umwaka wa 2023 nawe yabaye umutwakazi. Ngo yemwe ngo ivyo byamwigishije gushigikira umuntu ataho arishikana, ngo tureke kuba nyabuna babakundukize. Mu mugambi yise tubashimire bakiriho, yarashimiye cyane abagize ico bamaze kugira ngo iyo migambi yose ishikweko. Arahereza utuganuke Miss Populaire umwaka wa 2023 na Miss Kayanza umwaka wa 2020. Arabaha n'akabahasha k'500 by'amarundi. Agashimwe nyezina katubashimire bakiriho katahukanye uwitwa Simoni Biciye, yamuhaye indaro mu ntambara kandi ngo badasangiye n'umugambwe. Uwaserukiye ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo gushigikirana yarashimye cyane iyo migambi n'ivyo bikorwa byiza, ngo abafashijwe nabo bagende bafasha abandi. Fondation Femino Jaba. Ivyo birori byarangiye mu kanyamuneza, abakurikiranye ibikorwa byose yakoze bamuha utuganuke tugizwe ahanini n'ibikoresho ndangakaranga n'akabahasha ku miliyoni w'amafaranga y'amarundi. Ngo Minani Nsengiyumva Felicien nawe bamushimire akiriho. Hii ni FBTV iri ku kivi c'Uburundi. FBTV.